turi ngaho Muyinga twatwa turarondera manager wa Iwacu TV nibaza ko nkekayo bakorera ngaha murashobora kutubwira ahantu manager wa Iwacu TV yoba herereye kubera turiko twari tumukeneye cyane akantu gato tumubaza. Okay, murakoze nkamagana hehe kuri kontware y'inyuma cyanye he. Okay, reka tumurabe ngaho inyuma niho bamutura. Okay, manager wa Iwacu TV ndashobora kuba ndamubonye ndabonye haherereye gato rero kuba kurikirana Iwacu Top TV. Mwene biki ko muvumbura mwene biki. Manager baturangiye ngaho bitwa manager wa Top TV niyo twari dukeneye. Oya vraiment kabisa niyo twari dukeneye sinzi ngira ngo twamubonye ngira ngo murashobora kuduhuruhusha ngira ngo Okay, murakoze. Okay. Twari turarondera bakaba bamuturangiye twashoboye kumuronka. Okay, murahawe karibu kuri televiziyo Iwacu TV. Murakoze cyane kandi vraiment naje ndagiye kubona mu je kugira tuyage ariko gusa kabisa nashaka ndabasabe igihe muzo bamushaka ko tuyaga canke ko tuvugana muzoze mumbaza kugira nitegure murabona nk'ubu mumfashe nibire kumwe n'abagenzi turiko twiterera inkuru ariko nta kibazo no munsi ndabahaye umwanya. Okay, murakoze cyane kwa muduhaye ako kajyo ko gushobora kuvugana natwe harakantu twashatse ko kuvumbura twashatse tugutera ga surprise kandi ndabona umenga kakunze ariko na madamu wawe yari yashatse yari yakutunyegeje ariko nawe yabonye ko tukurondera amahoro aratuye kuvyerekeye ibijanye ni filme twarumvishije kuri manager wa Iwacu TV Top nashaka umbwire ibikorerwa kwikogwa cyayo ivyo mwamutegura muje cyo gushikiriza abandi bantu canka bene gihugu kugira ngo babandanye baryoherwa. Murakoze musanzwe nkuko babwiye yuko ndi manager wa Iwacu Top TV ego ntibababeshe ndi manager rero iyo Top TV nayishizeho kugira tugire turabo kungene tworondera buri muntu wese afise impano aze dukorere hamwe dutezanye imbere turabe natwe tarazacu kungene zo kwerekano nayigize kugira tuzane tara zacu tuzicisheho hama zisasakare hose kwisi bose bazirabe bazibone. Okay, murakoze hari ikintu mazi imisi mbona kuri Facebook kuri YouTube gitembera beco bagiteguye gute cyo bakigisha iki kubaje kugwaruka canke ku bantu bose bari ngaha mu Burundi mwamushaka kubashikiriza iki nico gituma cyatumye tubarondera kugira ngo mutubwire ko yarabura twe ndukunda kumviriza ibintu tuba dukunda tumenye ukuri kugira ngo dushikirize abantu bari bo bose bamenye ukuri kw'ico kintu mwamubateguriye ibiki bimeze gute. Uko nukuri hari filme turiko turakina iyo filme nta handi tuzoyirabira atari kuri Iwacu Top TV ari naco gituma no hamagarira buri muntu wese ataraza gukora subscribe kuri iyo chaîne ariko arahomba cyane kubera vuba tugiye gushiraho ikintu ciza cyane buri muntu wese ashobora kuraba hama tukaba twosaba nabazo yirorera baze badukorere bayabe abasabone bacu bagire j'aime bagire like ekana partage meme na comment rero no basaba yuko vuba turashiraho ico kintu muri ko muravuga turiko dukina filme hama filme irahera dukine ibintu byinshi cyane ijya Iwacu Top TV izocaho ibintu byinshi cyane amakuru yenyino tuzogenda tuce ahantu hose yobara amakuru tuyakusanye hama tuyacishe kwijya cane yacu. Okay, murakoze hama jewe aha hantu nibwo bwa mbere ndahaje mbona umenga harateye igomwe hari ibintu byinshi hubatswe inyubaka zitandukanye hari abantu bambaye imipira mbona sinzi basha murashobora kutubwira icyo bagikorerwa ngaha kubera tukurondeye bakuturangiye ngaha tugusanga ngaha ngira ngo nawe hari cyo ubizi ko kugira ngo tubwire iki hakorerwa. Nogira ko ntumira n'abantu batari bahazi aha n'ahantu dukunda kwicara hama tugafata ikinyobwa kidandarizo hano sikindi ni gingembre turadandaza na tea tukadandaza na passion tukadandaza na beterave rero no tumira n'abanyamuyinga bose yuko n'utarahabona canke n'utarahashika ahashike kuko hari n'igikoni ciza cyane turagira brochette accompagné tukagira brochette simple chips mayai turagira umucopo turagira iragu turagira inkoko none ababwira yuko mu minsi tugiye kwakora restaurant nziza cyane buri muntu wese azagira iki aze ahirukire vraiment hazoba haryoshye cyane tuzakora karaoke eka vraiment tugiye kwakora ikintu ciza cyane.
Okay, je nahabonye ndaryoherwa, nabonye hakorerwa ibintu byinshi bitandukanye, nabonye kwibarabara hari ibintu byinshi, hari ubwugamo mumeze neza, nabonye ngaha winjiye ngaha indani, nabonye hariho akaetaje ahantu ho kuruhukira hameze neza, eka hari ibintu byinshi bitandukanye, hari ibintu byo kunwa, hari ibintu byo mu gikoni nkuko watubwiye, ariko nabonye mvuye no kwibarabara, nabonye hari ahantu bogereza imiduga, mbona umenga hari na parking imeze neza cyane, no hamagara y'abantu bose ko aha hantu nanje nahavumbuye, buri munsi nanje nzoza ndahaza, ngira ngo mu mwahaye karibu nanje ndimo, nanje nzobasha kuhaza kugira ngo nanje mbashe gufata gatutunga hakora, nabonye hameze neza muri Pan Africa. Turabahaye ikaze, hama turi kumwe n'umutumire yitwa Claude, ari we manager wa Iwacu Top TV. Murakoze cyane ku kanya keza muduhaye ko kuvugana namwe. Ego murakoze, hama ico norangiza nashaka yuko cameraman amurika muri bari abantu nabo turiko turafashanya mu iyo filme. Uno munsi tuvuye muri shooting yayo, ejo turayirangiza, ndibaza nko mu ndumwe canke indwi dakwiye turayitangura kuyerekana kuri yo channel yacu Iwacu Top TV. No hamagarira buri umuntu wese abikore kugira nabyere n'abagenzi baze bakore subscribe, hama baze bararaba ibikorwa tugiye gukora. Murakoze. Okay, murakoze cameraman, ngira ngo umvishije igikorwa kiwawe ku mwanya tubandanya tubaha amakuru ku bintu bigenda bimeze kuri TV Iwacu. Ugira subscribe, ugire like, cyose birakunda, turi kumwe namwe, tubandanya tubashikiriza ibintu byose kuntu bimeze neza. Ngira ngo wumvishe ko ashobora kubwira ko ushobora gukamera abakora niyo filme, urashobora gukamera naho hantu wabonye uko hameze uko hasa, kugira ngo bandanye wereka abanyamuyinga ko natwe twateye imbere dusa ahantu hameze neza. Karibu kuri Iwacu Top TV. One Piece, abanyamahoro niko twama, ibintu byose tuzoguma tubibarosa ku mwanya umunota ku munota, isegonda ku isegonda, muri kumwe n'uwo bitwa Kaites Faiza alias Skyla. Kila kitu mutagikuta ku